ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi arabwira amahanga ko igihugu cye kiri ku rwego rushimishije mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu. À ce jour, la restauration de la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale sont une réalité au Burundi. Uyu munsi nagurwa ry'amahoro, umutekano n'ubwiyunge ni impamo mu Burundi. Aho hari mu ijambo yagejeje ku nama nkuru ya ONU kuri uyu wa kane usaba atavuga rumwe n'ubutegetsi siko babibona. Ijambo Evariste Ndayishimiye yavugiye hariya ku New York ku cyaro gikuru ca ONU twarabyumvise, ariko twariteye ibyatsi twivuye inyuma kuko ni ijambo ryuzemo inyuma gusa. Uwo nawe ni Aimé Magera avugira ku rwego mpuzamahanga ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Theoneste Bagosora wahamijwe ibyaha bya jenoside, iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu n'urukiko mpuzamahanga nshinjabyaha rwagenewe u Rwanda yitabye Imana. Naho muri Somalia umwiyahuzi yateze igisasu gihitana abantu 7. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Arimaze kubibabwira, inzego z'ubutegetsi muri Somalia ziravuga ko kuri uyu wa gatandatu umwiyahuzi yiturikirijeho igisasu cyari giteze mu modoka gihitana abantu 7 i Mogadishu mu murwa mukuru mu isangano ry'umuhanda uri hafi y'urugo rw'umukuru w'igihugu. Komiseri w'akarere kitwa Hamar Jajab Mwawiye Mode yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko icyo gisasu cyakomerekeje abandi bantu 8. Kugeza ubu uwateze icyo gisasu ntaramenyekana, ariko Al-Shabaab ishaka guhirika ubutegetsi no gushimangira isobanura amategeko rya Kiislamu niyikunda gutega ibisasu nk'ibi. Wabonye uko byagenze yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko yabonye imodoka 7 n'amagare atwara abagenzi 3 biturikanwa n'icyo gisasu. Avuga ko yahise abona imivu y'amaraso itemba aho cyaturikiye. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ejo kuwa gatanu yasezeranyije abanyamozambike ko ingabo z'u Rwanda zizakomeza kubafasha kurinda no gusana uduce twangijwe n'abarwanyi bafitanye isano na leta ya Kiislamu. Yabivugiye i Maputo mu murwa mukuru wa Mozambique mu kiganiro kigenewe abanyamakuru aho yari mu ruzinduko rw'iminsi 2 yagiriraga muri icyo gihugu. Yasuye ingabo z'u Rwanda ziri mu ntara ya Cabo Delgado ikungahaye kuri peteroli. Aka karere kahoze mu maboko y'abarwanyi ba Kiislamu kaza kwigarurirwa n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique. Ubu leta y'icyo gihugu yatangiye gushishikariza abaturage gutahuka no gusubira mu byabo. Umuryango w'abibumbye wavuze ko hari impungenge ko ibikorwa biteza umutekano muke bishobora gukomeza muri ako karere kagenzurwa n'ingabo z'u Rwanda, ariko Perezida Kagame yavuze ko inshingano z'u Rwanda muri icyo gihugu zizakomeza kandi ko ubu zishishikajwe no kurinda abaturage umutekano wabo kugeza igihe ibikorwa byo gusana ibyangiritse bizarangirira. Yavuze ko ingabo z'u Rwanda zizaguma muri Mozambique kugeza igihe cyose icyo gihugu kizaba kibikeneye. Perezida Philip Nyusi wa Mozambique yashimiye u Rwanda ko rufasha gusana ibyangijwe n'abo yise abakora iterabwoba. Bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze muri Mozambique batangiye guhamagarira abaturage gutahuka nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye byo muri icyo gihugu bibyemeza. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Ronald Rwivanga yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuri wa kane ko abaturage bagera ku 250 bamaze gusubira mu byabo. Gusa umuryango w'abibumbye bacyafite impungenge. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byabonye raporo yagenewe ONU yanditswe mu kwezi kwa 9 ivuga ko bidasobanutse neza niba ingufu z'abo barwanyi bari baribasiye ako gace zarashegeshwe. Iyo raporo yavuze ko imirwano igikomeza mu duce tumwe kandi ko inzego z'ubutegetsi bwaho zitarongera gushinga imizi. Komeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Theoneste Bagosora wahamijwe ibyaha bya jenoside, iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu n'urukiko mpuzamahanga nshinjabyaha rwagenewe u Rwanda yitabye Imana. Byemejwe na bamwe mu muryango we bari kumwe muri Mali aho yarangirizaga igihano urwo rukiko rwari rwaramukatiye. Mu mwaka wa 2008 rwamukatiye gufungwa burundu, nyuma icyo gihano kiza kugabanywa mu bujurire mu mwaka wa 2011 gishyirwa ku myaka 35. Bagosora wari ufite imyaka 80 yavukiye muri Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba ahitwaga Giciye. Yize mu ishuri rikuru rya gisirikare, yaje no kubera umuyobozi wungirije avuye kwiga andi masomo ya gisirikare mu Bufaransa. Yayoboye kandi ikigo cya gisirikare cya Kanombe mbere yo kuba umuyobozi w'imirimo muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda. Bagosora yafatwaga nk'umuntu wa hafi y'ubutegetsi bwa Habyarimana ku buryo bamwe bamufataga nk'umucurabwenge w'ibyemezo byafatirwaga mu nzego zo hejuru. Mu mishyikirano yahuzaga leta y'u Rwanda n'umutwe wa politiki w'inkotanyi yabaga hari ariko ntiyigeze ayishyigikira. Urukiko nshinjabyaha mpuzamahanga rwagenewe u Rwanda rwamuhamije kugira uruhare mu rupfu rw'abantu barimo Madamu Uwiringiyimana Agatha wari minisitiri w'intebe, abasirikare 10 b'Ababiligi na Joseph Kavaruganda wari perezida w'urukiko rurinda itegeko nshinga,
uyu mwaka urwego rwashyiriweho kurangiza imirimo yashyizwe n'urukiko mpuzamahanga rwagenewe u Rwanda rwanze ubusabe bwo kumurekura imyaka yakatiwe itararangira ruvuga ko rushingiye ku buremere bw'ibyaha yahamijwe rutabikora. Perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye aravuga ko arimo gutegura inama rukokoma yifuza guhurizamo abanyabwenge b'abarundi cyane cyane abari mu mahanga mu rwego rwo guhuza ibitekerezo byo guteza imbere icyo gihugu. Mu nama yagiranye n'abarundi baba muri Amerika ejo kuwa gatanu muri leta ya New York yavuze ko hari abarundi b'abahanga bateza imbere ibihugu barimo aho gutekereza ku Burundi. Bamwe mu bahuye nawe basanga hari bimwe bikwiriye guhinduka mbere yuko bashora imari mu Burundi. I New York ijwi rya Amerika yahohereje mugenzi wacu Diane Nininahazwe. Umurisho w'ingoma, indirimbo zihayagiza akaranga ku Burundi zirimo n'ihayagiza ico gihugu hymne national nivyo vyakiriye abarundi mu rugo guserukira ico gihugu muri ONU. President Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yishimiye intambwe zitandukanye yavuze ko Burundi bwateye. Tumwe mu turorero yatanze nabaje bava mu mareta atandukanye baje guhura nawe. Biraboneka koko namwe y'ubwisuko mwahora muzi. Ibi nyene nivyo vyerekana ihinduka. Ibi nyene n'ikimenyetso ubonye abarundi mu maso ucumenya ko n'igihugu cabo ariko kimeze kiriko kirahinduka. Burya rero ingorane twari twaragize mu gihugu cacu twari turebagiye yuko Burundi ari itongo ry'abarundi, yuko ari umuryango w'abarundi. Murabizi mwese kuri karangamuntu mu bisanzwe bandika ubwenegihugu, uri umurundi bakandika n'umurundi. Mugabo twebwe icyadutanguye kutwica bafashe kuri karangamuntu bashyira ku muhutu, umututsi, umutwa, bari bahejeje gutwiragiza igihugu. Umuntu rero twononeye ubwa mbere nuwadukuye ku bwenegihugu bw'Uburundi agaca twita ubundi bwenegihugu. Icyo gihugu cyacu rero gica kibaho kitakiranye n'ejo. Ngaho twapfiriye nimuze muronderera ahandi. Uno munsi abarundi kubera batanguye kubona igihugu cyabo, uno munsi bose bariko barahinduka ariko baraba abarundi. Canezerwa cyane ubu ingene biriko biragenda. President Ndayishimiye agasaba abarundi bari mu mahanga gushigikira intambwe avuga ko Burundi bwateye bakibuka gusuma bataha. Diaspora ngo n'abarundi baba hanze, oya n'abarundi bakorera hanze. Abarundi bakorera mu mahanga kuko n'abarundi bagiye gupagasa mu migeze y'Ikirundi byaranze. Kuja gukora hanyuma ugaca wibuka ko wagiye gusuma uzana mu rugo iwanyu. Niwiyumvire umwana w'Uburundi aragenda kwiga, aje kwiga muri Amerika agaca avuga ngo sinzosubira iwacu mu Burundi kuko bahemba make, ni dogiteri jewe nzoja aho bahemba menshi. Mugabo wibagiye ko wigishijwe n'abarundi mu kigega c'Uburundi, barakwigisha ushitse ngo tuvyaranyaho. Rero ndamwita mwene wowe uko yashikiye. None umukobwa twikiye baramuhekaje. Muvyeyi ntibahekaje. Je ntavuga nti basi nibareke gutwikira. Hanyuma ico gihugu yagiyemo kize gupfa. Kuri dogiteri mwiza, none kuri dogiteri mwiza kubera iki icyo gihugu tuza gupfa mu Burundi hanyuma kikatugurira ukagenda, none nta gihenge bisize. Bamwe mu barundi bitabiriye umunano na President Evariste Ndayishimiye basanga ariko hari bikwiye guhinduka kugira ngo batware imitahe bongere baterere mu iterambere ry'igihugu cabibarutse. Jende umurezi kandi ndifuza kugarukira uburezi kuko ndabona yuko bikenewe, ariko ikintera amanga nuko baduha viza y'ukwezi kumwe, ariko mu kwezi kumwe hagiyemwo no kwiherera kubera bagutoye akantu k'akaviriza, akantu k'akabu. Wumva muri iyo minsi usigaje wokora iki? Nyakubahwa Perezida, ndakwituyeko ico kintu ca viza y'ukwezi kumwe kw'abantu bimvukira twitwa ko dutaha iwacu mugisubireko.
ikindi nashaka kuvuga ni icy'iterambere gihereye ku mabarabara. Narashatse gushika iwacu ngeze mu Bugarama ndahakubita amasaha 3 canke 4 nsubira inyuma. Rero turi mu bintu by'iterambere, nta terambere ribaho ritafise ifatiro ry'amabarabara ducako y'imiduga idutwarayo. Ni ukuri nyakubahwa perezida, icyo kintu nitwacijukira cyane cyane ubushikiranganji bw'amabarabara mukabwijukira nka kurya mwijukira ubw'ubutungane, muzosanga duteye imbere. Imwe muri iyo myidogo umukuru w'igihugu c'u Burundi ayifitiye insiguro. Icyo nkunda uno munsi ni uko ibibazo by'abenegihugu ari ibibazo by'uburongozi, uko ubyifuza nanjye niko ndabyifuza. Mugabo bwabukene amahera ntaca yizana. Ivyo babiza hariho aho nkunda nkavuga nti none kubera iki mbega ego n'ibyo hari ibihugu bitemera double nationality, mugibe yemera kubera icyo utogira niyo passport aho urinda gusaba visa ariko kubera icyo utashye iwacu. Ijwi rya Amerika nta mahirwe yo kubaza ibibazo no gufata amasanamu ku buryo busesuye ryaronse. Iyo rija guhabwa umwanya wo kubaza ibibazo byari kugaruka kuri bimwe mu bibazo bijanye n'umutekano mu Burundi, ivy'imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu na cane cane ibihugu bibanyi, ikibazo ca virusi ya corona n'incanco zo mugera zitaratangura gutangwa mu Burundi, ndetse n'ibibazo biri mu vy'ubutunzi n'ubutungane. Diane Ninahazwe muri leta ya New York kubw'Ijwi rya Amerika. Umuyobozi wungirije w'intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kassim Diagne arasaba ko amagambo ndetse n'ubutumwa buhembera amacakubiri mu moko bwahagarikwa mu turere twa Uvira, Fizi na Mwenga. Ibyo bitangarije mu ruzinduko yagiriye ejo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo nivyo atubwira. Nyuma y'uruzinduko uyu muyobozi wo ku rwego rwa MONUSCO muri Kongo yakoreye ejo mu Minembwe akabona n'abayobozi b'ingabo za Kongo zikorera muri brigade ya 12. Uyu muyobozi kandi yasuye n'abaturage b'impunzi bari Kahororo ho muri groupement ya Kigoma territoire ya Uvira. Uyu munsi Kassim Diagne yabonanye n'abaserukira amoko yo muri Uvira, abagize inama y'urubyiruko mu mujyi wa Uvira, abagize societe civile ndetse n'abagize n'inama y'umutekano mu mujyi wa Uvira. Ruhanga Alexis numwe mu bari bitabira ibiganiro bari batumijwemo n'uyu munyamabanga w'umuryango w'abibumbye wungirije muri Kongo. Ibyo twagarutse ni ibibazo bihari bizwi by'amamenase ahari ubu nkuko ubizi aha muri Uvira duheruka guterwa ibintu biramaze arasenywa, amakanisa arasenywa, abantu barakomeretswa, ariko cyane biva mu by'ukuri ku ma discours y'urwango arimo vugwa cyane n'abanyepolitike hirya no hino bazwi. Ikitubabaza nuko mu by'ukuri ababikora batigera bakurikiranwa n'ubutegetsi, n'uyu munsi bakaba bakomeje gukomeza guhamagarira abantu gusenya, kwirukana abanyamurenge muri iki gihugu. Kuri iki kibazo cy'ubutumwa bw'ivanguramoko bumaze gufata intera ikomeye muri Uvira, bugenda bunyuzwa mu biganiro mbwirwaruhame ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato yavuze yuko basabye inzego zikuru za MONUSCO mu gukora ubushishozi mu gusuzuma raporo ziva Uvira kuko hari zibageraho zirimo amacakubiri. Kiza Muhato agira ati, na nimewaomba kwamba ripoti zote za kutoka Uvira waziangalie kwa makini kwa sababu nyingi zinajaa ukabila na nyingi zinajaa mambo ya siasa. Nabasabye ngo raporo zose ziva Uvira bazaza bazirebana ubushishozi budasanzwe kuko inyinshi zuzuye ivangura ishingiye ku moko ndetse na politiki, nubwo zaba zanditswe na societe civile, ariko izo societe civile zahindutse iz'abapolitisi ndetse n'abavuga yuko ari inyangamugayo mu moko, ubu nibo bahembera ivangura. Kubera intera ivangura ry'amoko rigezeho muri iyi teritwari ya Uvira, hari abatinya ko zishobora kuba intandaro z'intambara leta ya Kongo niramuka idahagurukiye icyo kibazo. Ikindi twagerageje kumwereka nuko mu by'ukuri intambara yarigize imyaka ibera muri Haut Plateau, uyu munsi hari ibimenyetso byerekana ko yabaye importe ubu yazanywe hano muri Plaine, haba Uvira haba muri Plaine. Amanama arimo akorwa nakorerwa hano Uvira, nakorerwa za Remera, Imurenge, n'amadiskuru y'urwango hamagarira amoko guhaguruka bakica abanyamurenge amenshi karakorerwa hano, bigaragaza ko mu by'ukuri ubu nkuko Haut Plateau yasenyutse, ubu Plaine naho bishoboka Uvira ishobora gusenyuka mu gihe leta itohaguruka. Muri iki cyumweru ishami ry'umuryango w'abibumbye muri Kongo rishinzwe uburenganzira bwa muntu
ryasohoye itangazo ryamagana ubutumwa buhembera inzangano z'ivangura ku banyamurenge bwasohowe n'uwahoze ari minisitiri w'iterambere muri Kongo Justin Bitakwira. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika ubwira mutarakivuye. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda arasaba ko isaranganywa ry'inkingo za COVID-19 ryakwihutishwa mu bihugu bya Afurika. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda asanga nubwo gahunda ya COVAX ishami rya ONU rishinzwe ubuzima igamije gusaranganya inkingo mu bihugu bikennye hari icyo yafashije, hagikenewe gukorwa byinshi ngo inkingo zigere mu bihugu bya Afurika ku rwego rwifuzwa. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku bitabiriye inteko rusange ya ONU. Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri inkuru. Mu ijambo Perezida Kagame yagejeje ku bitabiriye inteko rusange ya Loni kuri wa gatatu hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, yibanza ahanini ku ngaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Avuga ko isi yose ikwiye guhuza imbaraga muri gahunda zigamije guhangana n'ingaruka zacyo. Umukuru w'u Rwanda ashima gahunda COVAX y'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima OMS igamije gusaranganya inkingo mu bihugu bikennye. Icyakora agasanga hagikenewe gukorwa ibirenze ibyo. Alongside unfortunate examples of inequality, nubwo hakigaragara ingero z'ubusumbane butagakwiye, twabonye ibihamya by'ubushake mu gufatanya hagati y'ibihugu. Gahunda ya COVAX nubwo ifite aho igarukira ni kimwe muri ibyo. Igitabaho icyuho cy'inkingo muri Afurika cyari kuba kinini kurusha uko biri ubu, ariko kandi dukeneye ndetse tugomba gukora ibirenze ibyo mu kwihutisha ikwirakwizwa ry'inkingo muri Afurika. Kubikora uko biri mu nyungu z'isi yose. Doing so benefits the entire world. U Rwanda rushimirwa kuba ruri mu bihugu bya mbere ku mugabane wa Afurika bimaze gutanga inkingo nibura ku kigero c'10% by'abaturage bose. Imibare y'inzego zishinzwe ubuzima igaragaza ko abamaze guhabwa urukingo rwa COVID-19 mu buryo bwuzuye mu Rwanda basaga 1,500,000. Umukuru w'u Rwanda kandi yashimye gahunda y'ibigo mpuzamahanga n'abandi bafatanyabikorwa yo kubaka inganda zikora imiti n'inkingo mu bihugu bya Afurika. Bwana Kagame akavuga ko iyi ikwiye gushyirwamo imbaraga mu rwego rwo kubaka uburyo burambye bwo guhangana n'ibyorezo. Uretse ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19, Perezida w'u Rwanda kandi yagarutse kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda z'iterambere rirambye SDGs isi yihaye kuba yagezeho mu mwaka w'2030. Yavuze ko ryari ryaradindiye na mbere y'icyorezo cya COVID-19. Aha akavuga ko gahunda yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe igomba gushyirwa imbere muri urwo rugamba, hatibagiranye no kwimakaza imiyoborere ishingiye ku muturage. Dukeneye kandi gushimangira akamaro k'imiyoborere ishingiye ku muturage no gukorera mu mucyo. Ibyo ntibitugeza ku mibereho myiza n'iterambere rigaragara gusa, ahubwo binaduha umutekano, umutuzo n'icyizere cyo hazaza. Ni ingingo bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bemeranya nayo, ariko kandi bagasanga hakiri urugendo ngo bene iyo miyoborere ishinga imizi mu Rwanda. Madame Ingabire Victoire Umuhoza ni umwe muri abo, akaba asanzwe ari umuyobozi w'ishyaka Darufu Umurinzi ritaremererwa n'amategeko mu Rwanda. Nibyo koko iyo umuturage afite ijambo mu bimukorerwa igihugu gitera imbere. Iyo umuturage afite urubuga rwo kuba yashobora kuvuga ati ibi nkorerwa n'umuyobozi wanjye ntabwo ariyo, iyi politike si inkwiriye, ibyo nkeneye ni ibi, ibyo numva nkwiriye ni ibi. Icyo mu gihugu cyacu ibyo ntabwo biragerwaho, cyane cyane mpora ndeba uburyo nkatwe dukunze kugaragaza ibitagenda neza dusaba ko bikosorwa. Usanga bavuga ngo bara n'abanzi b'igihugu, bari kwanga igihugu. Kuvuga ko ikintu kitagenda neza no kugira ngo abayobozi bagikosore. Hano mu gihugu cyacu cyafite urwo rugendo rukomeye rwo kumva ko umuturage agomba kugira ijambo. Indi ngingo Perezida Kagame yikijeho nk'igomba kwitabwaho mu kugera kuri gahunda z'iterambere rirambye n'ijyanye n'umutekano. Agasaba ko ingengabitekerezo iganisha ku iterabwoba na jenoside irwanwa kandi igatandukanywa no gukina politiki. Ingengabitekerezo z'ubuhezanguni ziganisha ku iterabwoba na jenoside zigomba kuvugwa no kugaragazwa hakiri kare, zigasenywa nta kujijinganya cyangwa se kuzuyaza. Kuri icyo ntidushobora kwihanganira kubikinamo politiki. Icyakora Madame Ingabire Victoire Umuhoza akavuga ko ku byerekeye u Rwanda ikijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside gikwiye kwitonderwa ntibikoreshwe mu buryo bwo kubangamira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Perezida wa Repubulika ntegeza ko yavugaga ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rwa Afurika, ntegeza ko yavugaga nyine abahezanguni barimo barwanya muri Mozambique, ariko tugarukana mu gihugu cyacu. Noneho mu gihugu cyacu harimo ikibazo cy'abantu bitwaza ngo abandi bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ugasanga umuntu kubera ko atanga ibitekerezo
bijyanye n'uko abona imiyoborere myiza twagombye kuyigeraho. Hari ikintu cyitwa ingengabitekerezo ya jenoside cyabaye nk'inkoni yo gukubitisha umuntu. Niba uvuze barakurega ngo ufite ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo uceceke kuvuga, ariko ntabwo iryo terambere rirambye nyine umukuru w'igihugu cyacu avuga muri iyo nama ntabwo dushobora kurigeraho hatabayeho ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Iyi ngingo Perezida Kagame ntiyayitinzeho cyane, ariko iri jambo yarigejeje ku bitabiriye inteko rusange ya Loni nyuma y'iminsi 2 mu Rwanda hasojwe urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abo bareganwa. Uyu ufatwa nk'uregwa mukuru yakatiwe gufungwa imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'urukiko ibyaha by'iterabwoba bifitanye isano n'ibitera umutwe wa FLN w'impuzamashyaka ya MRCD yari akuriye wagiye ugaba ku Rwanda mu bihe bitandukanye. Ni urubanza rwakubiye impaka ku ruhando mpuzamahanga cyane cyane mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi, aho uyu Rusesabagina yari asanzwe atuye mu buryo bwemewe n'amategeko mbere yo kugezwa mu Rwanda mu mpeshyi y'umwaka ushize wa 2020. President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yasabye inama ishinzwe uburenganzira bwa muntu kudakumira u Burundi ishyiraho komisiyo zidasanzwe zireba iby'uburenganzira bwa muntu. Yemeza ko igihugu cye cyateye imbere ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, hagatanga urugero ku bimaze kugerwaho birimo gufungura ibitangazamakuru, amashyirahamwe yigenga no guha ijambo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza aragaruka ku ijambo yagejeje ku nama rusange ya ONU ya 76 kuwa 4 w'iki cyumweru. Mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanguye abwira abari New York ko iyi nama igira 76 y'abakuru b'ibihugu n'amareta ibaye mu gihe igihugu ciwe citeguriye guhimbaza mu mwaka uza imyaka 60 iheze cikubukiye akabina yo kimaze ciyunze n'ibindi bihugu muri ONU. Yamenyesheje ko igihe Burundi bwamaze burongowe n'abakoroni bwazingamitswe n'injyane zabonekeye mu bwicanyi bwisubiriza inyuma yo kuronka intayo yo kwikukira. Yemeza ko ibikomere by'ubwo bwicanyi n'ubu bikigoye gukira. Yisunze ikivugo cy'uyu mwaka yatangaje ko abantu ku isi yose babwirizwa guhabwa ivyizigiro bishasha. Yemeza ko Burundi bwagerageje kwihiza ivyizigiro mu guhangana n'ingaruka z'ikiza ca COVID-19 n'izatewe n'injyane z'utavana ko zabaye mu gihugu, bikunyurwa no kudahana ibyaha byabaye ku gihe kirekire. Evariste Ndayishimiye yasomye ijambo ryiwe mu rurimi rw'igifaransa. Yavuze ko iyi nama ari akaryo gakomeye kuganirira abari muri yo intambwe igihugu ciwe cashitseko mu gihugu hagati nizo cateye mu karere no mu makungu, niho kuzidondagura. À ce jour, la restauration de la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale sont une réalité au Burundi. La lutte contre la uyu munsi nagurwa ry'amahoro, umutekano n'ubwiyunge ni impamo mu Burundi. Ukugwanya igiturire, isesagurwa ry'amatungo no kudahana biri mu byo leta yashize imbere. Utwigoro kandi twarakozwe kugira ngo ubutungane bukore bwigenga. Twibutsa aha ko ingorane z'akahise leta iriko irazitorera umuti mu gushiraho ubutungane bunywanisha ku bakozweko n'injyane bose. Pour toutes les victimes du Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimangiye ko iterabwoba ritegerezwa kugwanywa ku isi yose. Yibutsa ko igihugu atwara cabitahuye kera mu kurungika ingabo mu bihugu vya Somalia na Repubulika ya Centrafrica nk'urugero. Ndayishimiye arongoye Burundi kuva mu kwa gatandatu 2020 nyuma y'uruvuga iturumbuka rwo yasubiriye Pierre Nkurunziza, yerekanye akababaro afitiye bimwe mu bisata vya ONU cyane cyane inama ijejwe hagati y'akazi na muntu y'iryo shirahamwe. Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de faire une lecture juste. Dufashe kano karyo dusaba cyane cyane mu gisata ca ONU cy'agateka kazi na muntu ngo bagire umwihwezo udahengamye ku twigoro tw'u Burundi no kuduha agaciro kabereye. Inyifato yose yo gukumira u Burundi babushirako imigwi idasanzwe mu by'agateka kazi na muntu ntakivyara. Leta yashize mu bikorwa ikingirwa ry'agateka kazi na muntu, ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro n'ubwitangazamakuru. Niko yabandanije asigura. Yagarutse ku kintu yishimira muri kino gihe: ibiganiro bihoraho hagati y'abanyepolitike, amashirahamwe yigenga hamwe n'ibinyamakuru n'inzego za leta, ibyasanga byatanze umwimbo mwiza agarukako. Uku niko bisobanura. Ceci a permis la réouverture de quelques médias qui avaient été fermés dans la foulée des échauffourées de l'insurrection de 2015. Ivyo byatumye hugururwa ibinyamakuru bimwe byari byugawe mu mushuhira w'imigumuko yo mu 2015, irekurwa ry'abanyoro barenga 5,000 ku kigongo ca perezida no gushira imigambwe na societe civile mu itunganya ry'igihugu mu bya politike n'imibano. Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abandi bakuru b'ibihugu n'amareta n'imiryango mpuzamakungu igihugu ciwe kiriko cakira impunzi zirimo n'abanyepolitike. Yavuze ko kuva mu kwindwi uyu mwaka uheze hamaze gutahuka abagera ku 75,000 biyongera kubangana 50,000 bizana badacuwe n'ibisata vya ONU bibijejwe. Ijyanye mu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaheruka kuja mu nama ya ONU New York hari mu mwaka wa 2011. Yari Pierre Nkurunziza. Izindi nshuro mu 2012, 2013 n'2014 yaserukirwa n'ivyegera vyiwe vya mbere canke umushikanganje w'imigenderanire n'andi makungu. Eloge Willy Kaneza, Ijwi rya Amerika.
ariko ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryo risanga ibyo perezida w'u Burundi yavuze ahanini ari nko kureshya amahanga kugira ngo amwizere atange imfashanyo ku Burundi. Umuvugizi w'iri shyaka ku rwego mpuzamahanga avuga ko nubwo umukuru w'igihugu avuga ko amashyaka ashyirwa mu butegetsi, inama y'abaminisitiri igizwe n'abo mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi gusa. Uku niko Aime Magera yabitangarije Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ahari mu Bubiligi. Ijambo Evariste Ndayishimiye yavugiye hariya ku New York ku cyicaro gikuru ca ONU twararyumvise, ariko twariteye ivyatsi twivuye inyuma kuko ni ijambo ryuzemo inyuma gusa atakuri kurimwo. Dore ko kuvuga ko mu Burundi amahoro n'umutekano ari umusesekara, uzi n'abantu birirwa baricwa, abantu birirwa baratogwa ibiziga, abantu birirwa baranyuruzwa, izuba riva bene umurango babona, ukavuga ko umutekano ari umusesekara, amahoro ari umusesekara, byumva uko ari ibintu bisanzwe, ari ibintu byagomba kuvuga n'umukuru w'igihugu ubwiwe. Abantu bagaturirwa ku mabarabara bari mu modokari, bagaturirwa babona, uvuga ko uwo ari umutekano uhari. Mbere n'ejo bundi aho nyine ari New York ku munsi wa Mungu no ku munsi wa mbere, abantu inganda zigatikira, vya bisasu ntondezwa minwe bigasasika inganda Igitega, bigasasika inganda i Bujumbura, ari akubaka ati umutekano n'amahoro mu Burundi n'umusesekara. Ubwiwe nyene aho yuririye ku kibuga c'indege ca Bujumbura, ibisasu biremereye bikahategwa, buca agenda ngo amahoro n'umutekano umusesekara. Twe twibaza yuko nimba yagomba gusaba imfashanyo, ari kuvuga ivyo gusaba imfashanyo nyene, hanyuma ivyo bindi vy'amahoro n'umutekano utahari akabima, kuko si ibintu bigaragara. Urabona ko ari bari mu ya politike ishaje, ya politike ya kera, aho abantu bapfa, umutekano ngo ni sawa, amahoro abantu barashira bakizana, abantu bagafungwa, hovyo umutekano ni sawa, umutekano ni sawa. Ibyo bintu biteye ivyatsi sivyo namba.